uzi ko abantu bashaka kugusoma biciye mu umwana wawe ukamurungika mu muhana bagiye gutembera akahirirwa baramusoma neza bakagusoma wewe biciye mu mwana warungitse mu muhana yariye ntiyakura n'isahani ku meza hariho n'ivyakorokeye hasi ni ukuja mu telefone gusa yariye havyaheze yacaja mu telefone bavugana n'umugenzi baca basoma twebwe iyi niyo ndero afise hariya ku mezi wabo, iyi niyo ndero bamutoje. Bibiri ivuga ngo mu Migani 22 umurongo wa 6 utoza umwana indero hakiri kare, reka nshire ko hakiri kare. Indero dukwiye kuzokwamana, azorinda asaza atarayivamwo. Mu yandi majambo azoyisazana. Uyu munsi abana bariko baraja hanze ku bwinshi na gwawe bariyo, mbega bashitse hariya bakora iki, bifata gute? Reka abana bacu nibamere nk'abo tubohoye ku kiziriko. Uko babaho bari mu nzu, abariko babaho bari hanze, abariko bazobaho bari mu mahanga, bivanye n'indero batojwe. Burya umwana yatojwe indero kuva mu bwana, azorinda asaza na hariya azohura n'abagenzi ntaca ahindura ngo nuko ahuye n'abagenzi aguma ari wa wundi. Ibi ni twebwe bibazwa, ubuzima twabahaye ni gute? Hari umwana asenga kubera yari muhira, kubera wamutwara ku kiziriko. Oya, reka tubibayagishe babibemwo kubera babikunze. Niho niyagenda no hanze azobandanya gusenga, akakubwira ivyamwigishije, akakubwira ukuntu yabonye Imana, akakubwira aho yamyasoma, akakubwira ukuntu yahezagiwe, akakubwira ukuntu mucumbiwe atararonka n'isengero ajamwo. Uri umuvyeyi woreka kunezerwa bimeze uko, ariko ibi byose bituvako. Turafise uruhara, aba mama aba papa naho bategerezwa. Aba mama ni twebwe ba mbere dutegerezwa kugira urwo ruhara, nabo barakurikira. Dutegerezwa kugira inyifato nziza aho